Abantu batanu barapfunzwe bagiriza kwica umugabo harimwo umukenyezi n'umuhungu wiwe. Rirabakina Jean n'uwo mugabo yishwe afise imyaka 62, akaba asanzwe avuka ku mutumba Mutara muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi, akaba yakora akazi ko kubaka amazu n'umufundi. Ikiziga ciwe catowe kuri uyu wa 21 z'ukwezi kwa 12 2023 mu ruzi rwa Buyongwe muri komine Marangara, bikaboneka ko yicishijwe umupanga n'ifuni. Abamwishe baca bamuta muri urwo ruzi nyene. Amatohoza ya mbere yerekanye ko uwo mugabo yishwe n'umukenyezi wiwe afadikanije n'umuhungu wiwe bakoresheje abandi bantu nk'uko vyemezwa n'igipolisi cashitse ku muhana w'uwo muryango. Uwo mukenyezi n'umuhungu wiwe hamwe n'abandi bantu batatu bafatiwe ku muhana w'umuhisi, bakaba barapfungiwe mu gasho k'igipolisi muri komine Marangara. Amatohoza aracabandanya nk'uko musitanteri wa komine Marangara avyemeza. Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, nunyemerere nkuhe mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya nyene ushikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe, kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Nayo kandi ngo gufungurira abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi birashobora gusubira kuba bivanye n'uburyo bwahawe kaminuza hamwe n'uko habonetse abigenga bafasha muri ico gisata. Ariko n'abavyeyi basabwa kugira uruhara mu gufasha abana biga muri kaminuza kuko kwiga ku buntu ngo biraba ishure shingiro gusa. Mu gihe hariko arishura ku bibazo vy'abakenguzamateka kuri uyu wa 21 Kigarama 2023, umushikiranganji w'indero François Havyarimana amenyesha ko ikibazo co gufungurira abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi kiraje ishinga leta, kuko iyo badafunguriwe bituma abanyeshure batabaho neza, hama bigaca bituma baronka umwimbu udashimishije. Uwo mugambi wo gufungurira abanyeshure ba kaminuza ngo wagiye urahura n'ibibazo bijanye n'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa hamwe n'irwirirana ry'abanyeshure, ku buryo hari naho hagera gusubira mw'ishure bagitonze ku murongo kugira bafungure. Ico kibazo ngo carizwe cane mu nama rukokoma yabaye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Hakaba haratanzwe intumbero ko ico gikorwa co guha uburaro no gufungurira abanyeshure co kugururirwa abigenga. Ku bijanye n'uburaro bwa kaminuza ngo bwubakiwe abagera ku 3,700 mu gihe kaminuza y'u Burundi ifise abanyeshure barenga 200,000. Nayo ku bijanye n'agafashanyo ngurane abanyeshure bahabwa, umushikiranganji aremera ko ako kagurane kadakwiye uravye ubuzima bw'ubu, arico gituma hari ivyo bagiye gushikiriza leta kugira ico kibazo gitorerwe umuti. Ariko kandi leta ngo ntiyovyishoboza yonyene hatagiyemwo ukuboko kw'abigenga. Gutyo leta ngo yoshiramwo intererano yayo ku buryo umunyeshuri ashobora gufungura no kuronka uburaro ku giciro kitavuna. Naho biruko ariko umushikiranganji akaba amenyesha ko abavyeyi basabwa kugira uruhara mu gufasha abana biga muri kaminuza kuko kwiga ku buntu biraba ishure shingiro gusa. Nayo mu bindi kandi hatagiciyemwo, ibarabara ry'indarayi rizotangura kubakwa guhera muri iri ci riza. Ariko arishura ku bibazo vy'abakenguzamateka kuri uyu wa 21 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023, umushikiranganji w'inyubako Dukundane Dieudonné amenyesha ko amafaranga basabiye hamwe n'igihugu ca Tanzania mw'ibanki y'iterambere rya Afurika yemewe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki. Uburundi buzoronkamwo imiliyoni 98 z'amadolari mu kiringo c'imyaka 3. Mw'itegeko ry'amafaranga leta ikoresha naho nyene hari ayategekanijwe kuri ico gikorwa. Ubu rero ngo bariteguye gutangura ibikorwa ngo mu mashirahamwe yahiganywe 3 yaratowe.
mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka uza azoba yatanze amadosiye kugira barabe ivyo basaba mu buryo bw'amafaranga n'ubuhinga bazokoresha. Mu kwezi kwa gatatu hazocagurwamwo rimwe muri ayo mashirahamwe hanyuma bagiranire amasezerano. Umushikiranganji Dieudonné Dukundana ati atagiciyemwo mw'iciriza tuzotangura kubaka iryo barabara ry'indarayi. Ni inkuru nziza, ni n'inkuru kandi iteye umunezero. Nayo mu yandi makuru kandi abashingamateka ntibatahura kumwe ibijanye no gusaba abanyagihugu intererano y'ibikorane bitunganywa n'igihugu mu mpera z'umwaka. Hari ababona ko miliyoni 300 zabigenewe zari zikwiye. Hari abibaza ko guterereza ataco vyonona. Ayo makenga yashikirijwe umushikiranganji w'ikigega ca leta kuri uyu wa gatanu. Hariko harigwa hongera haremezwa intererano isubiramwo itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Bamwe babona ko ayo mafaranga imiliyoni 300 yagenewe ibikorane yoja muyagabanywa kuko ari menshi. Ikindi badatahura n'ayandi mafaranga y'intererano asabwa abanyagihugu mu ntumbero yo gufasha mu nteguro. Bafatiye ku bivugwa mu ntara ya Cankuzo ahazobera igikorane c'uno mwaka, umushingamateka Pascal Gikeke avuga ko mu gihe hari ayagenewe ico gikorane bitumvikana ingene buramatari hacara harikira abarongoye gutanga intererano, akaba asaba ko bobihagarika. Umushingamateka Salvatore Bigirimana asanzwe ari imvukira yo mu ntara ya Cankuzo nta kosa abibonamwo. Asigura ko kuva na kera abarundi bamye bitegurira abashitsi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene hasa n'uwuvyumva uko. Sabine Ntakarutimana akaba asigura ko mu bihe nk'ivyo hakenerwa vyinshi kuko bakira benshi. Kubwiwe ikibi nuko bofata umuntu ku nguvu. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yabajijwe ico kibazo nta vyinshi akivugako. Akaba asigura gusa ko ayo mafaranga yategekanirijwe igikorane nk'igikorwa c'igihugu. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa nuko umugambwe CNL uriko uriyamiriza ingene kuri uyu wa gatandatu ingoro yawo iri ku Mutanga Noru yakikujwe n'abapolisi baherekejwe n'abakozi b'iperereza hamwe n'abo uvuga ko hari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL akaba amenyesha ko no ku ngoro z'intara z'i Muyinga ndetse n'Ingozi hazindukiye abapolisi. Ingozi ngo bagiye batwaye abanyamugambwe batari bake. Simon Bizimungu yongera ko ku Mutanga Noru bahashitse mu gitondo ariko bahava isaha 9 z'umuhingamo. Kubwiwe uwaza wese ababaza icabazanye n'ico barondera ntaco bamubwira. Abona ko ako ari agasomborotso kuko no ku wa 17 Kigarama hari urwaruka rwari rwaje gutambira hafi y'iyo ngoro. Asaba ko abanywanyi b'umugambwe CNL bubahirizwa mu burenganzira bwabo. Umuvugizi w'igipolisi akaba amenyesha ko igipolisi gifise uburenganzira bwo kuja aho ariho hose giherekejwe n'amakomite ajejwe umutekano no gukorera ahantu hose ku butaka bw'u Burundi. Desire Nduwimana akaba asaba indongozi z'umugambwe CNL gutekana, ahasigura ko igipolisi kiba kiri mu mirimo yaco ya misi yose. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Makamba inzu yose iri mu muji yubatswe n'amatafari ahiye, isakaje amabati yubatse neza, iri ahantu haciye ibarabara. Iyo rero izotozwa amafaranga ibihumbi 10. Hariho ikori kandi ritariko riratozwa kandi risanzwe rizwi ko riri mu mahera komine izokoresha. Naryo ni ikori rifatiye ku bitungwa, inka. Ivyo ni ivyavuzwe na Zuena Irakiza. Musitanteri wa komine Makamba akaba amenyesha ko ayo makori hazotangwa ku mwaka, hazotangura gutozwa kuva ku wa mbere Nzero umwaka w'ibihumbi 2024. Inka imwe izorihirwa amafaranga 1000. Musitanteri Irakiza akaba asigura ko azotozwa mu ntumbero yo kuduza ubutunzi bwa komine, ahavuga ko bwagabanutse bivuye ku mahera yahora ava mu nzu z'amasoko ya leta
ubu asigaye arihirwa mu kigo OBR. Ivyo yabivugiye mu nama yo kuri uyu wa gatanu ashikiriza ibikorwa vyaranguwe n'iyo komine mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Yibukije ko ayo makori atahora atangwa n'ubwo ategekanijwe. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko bamwe mu bakenguzamateka bariko basaba umushikiranganji ajejwe ubudandaji gukura amakori n'amatagisi ku mwuka wo gukinjikisha ariwo bita gaze n'ivyo bijana kugira usubirire amakara na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Imvo batanga nuko ikena ry'igitoro ryama ryibonekeza rituma ata miduga minini imanukana amakara mu gisagara ca Bujumbura kubera kubura igitoro co mu bwoko bwa mazutu. Marie Chantal Nijimbere yishuye ko ico gisabo agifashe nka nkama. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse yewe n'ivyo utegekanya kurangura. Ugire umunsi mwiza wa Noheli.